nta gitutu muramaze kubibona bagira yiruke acaguma ngaho nyene. Okay, iyi ni Burundi News TV wawurinde nakumenye sangwa kaze nshuti banywanyi bacu turasubiye kuba mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye kuri mwe mwese mwumviriza ibiganiro byacu muherereye irya nino ku migabane y'amakungu ya kure abatwumviriza muherereye irya nino mu karere k'ibiyaga binini eka namwe mwese muri ko mwumviriza ibiganiro byacu muherereye irya nino ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi turi kwigenekerezo ry'17 Nyakanga umwaka w'2023 tukaba tugarutse kugira tubashitse ko makuru akomeye cyane avugwa irya nino ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi turaza no gushikira kuyavugwa mu karere k'ibiyaga binini ndagukengurukire cyane wajije gufyonda sabone kuba tarabikora ndabasabe kumanuka munsi y'video murabanditse ijambo sabone mu fyondeko muraca mu ntara akazogera naho nyene mu fyondeko hama tuje turabana makuru n'ibiganiro tubashitsa ku munsi ingingo nkuru ziza kugira ibiganiro vyacu turazifatira ku ndwi yo gutembagaza ubutegetsi ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi harabaye imigambi itari mikeyi intwaza ngabo zikomeye cyane ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi zaratanze amategeko n'umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye agatanga yandi mu nyuma zuko yari mu rugendo rwiwe mu gihugu ca Cuba kuri ubu hari amakuru akomeye cyane ahejeje kudushikira ava muri service de renseignement kubijanye n'uwo mugambi wose uko wagenze turaza kuyagushitsa ko ido nido kuri ubu hari amakuru akomeye cyane ahejeje kudushikira ava muri service de renseignement kubijanye n'uwo mugambi wo gutembagaza ubutegetsi ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi ibijanye n'iyongerezwa ry'umutekano ku radio na televiziyo vy'igihugu RTNB n'ibijanye n'abasirikare n'ibikoho bikomeye n'imbwa zisaka vyabonetse ku kirimba c'umukuru w'igihugu kuri Ntare Rushatsi bikabuko kandi mu nyuma z'uko abategetsi b'u Burundi bahejeje gutangaza ko bafuse inama mpuzamakungu yahuza abakenyezi b'abakristu yari yatunganijwe n'ishengero rirongowe n'umuvugabutumwa w'umukenyezi aturuka mu gihugu c'u Rwanda eka vyo bifise aho bihurira n'umugambi ukomeye cyane wo gutembagaza ubutegetsi ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi ayo makuru yose twahejeje kuyagutohoreza turaza kuyagushitsa ko ido nido biruko mu nyuma zuko turaza kuyagushitsa ko ido nido biruko mu nyuma zuko mu makuru akomeye cyane adushikira kuwahora ari umushikiranganje wa mbere ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi General de Police Guillaume Bunyoni mu nyuma zuko ubwa mbere havuga umugambi wo gutembagaza ubutegetsi yaciye atoroka ibohero kuri ubu noneho amakuru akomeye cyane ava mu ibohero rya Gitega ko yahora ari igihanganye ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi arateye ubwoba ibiriko biramubako nibiryo umuntu yipfuriza umwansi wiwe nibiki ivyo navyo uraza kuvyumviriza mwido nido ry'amakuru yacu kwaraba ariko babona ko ibiriko biba ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi bifise aho bihurira n'indyane ziri mu mugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD hari n'ababona ibindi bitandukanye n'ivyo navyo turaza kubibashitsa ko ido nido bikabuko kandi mu nyuma zuko no muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo naho hari kuvugwa amakuru akomeye cyane ajanye no gutembagaza ubutegetsi ayo nayo turaza kuyabashitsa ko we wicu usabwa manuka munsi y'iyi video urabanditse ijambo sabone ufyondeko uracubona hari akazogera naho nyene ufyondeko hama tuje turabana makuru n'ibiganiro tubashitsa ku munsi akayo makuru n'andi makuru ariko yibonekeza irya nino ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi tuze tuyakuramburira yose ido nido inkuru ku nkuru ingingo ku ngingo ni mukanya inyuma y'aka kanaka nsubire ndabaye kaze inshuti banywanyi bacu ndabakengurukire cyane mwe mwese mwajeje gufyonda sabone kuba tarabikora ndabasabe kumanuka munsi y'video murabanditse ijambo sabone mu fyondeko muraca mu ntara akazogera naho nyene mu fyondeko hama tuje turabana mu makuru n'ibiganiro tubashitsa ku munsi turi kwigenekerezo ry'17 Nyakanga umwaka w'2023 ibiganiro vyacu vy'uno munsi biraza gufatira ku makuru akomeye cyane ariko aravugwa irya nino ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi mu bijanye n'umutekano hari amakuru akomeye cyane adushikiye mwaka kanya ko abategetsi b'u Burundi bahejeje kuburizamwe inama mpuzamakungu y'abakenyezi b'abakristo iyo nama yari yatunganijwe n'ishengero rirongowe n'umuvugabutumwa w'umukenyezi aturuka mu Rwanda ivyo babifise aho bihurira n'umugambi wo gutembagaza ubutegetsi uri kuravugwa irya nino ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi amakuru akomeye cyane adushikira nuko ico gikorwa co kwitabiriwe n'abantu barenga ibihumbi 4 bavuye mu migabane itandukanye
bitandukanye. Kubwo abatunganije ivyo bikorwa bo bavuga ko bacizeye ko abategetsi b'u Burundi bazokwemera ko biba. Iryo koraniro ryategerezwa kubera mu bumanuko bw'igisagara c'ubudandaji ca Bujumbura kuva ku 15 gushika ku 17 Nyakanga umwaka wa 2023. Mw'ikete ryo kuburiza mw'iryo koraniro mpuzamakungu ryadushikiye, umushikiranganje mu vyajejwe harimwo intwaro yo hagati mu gihugu n'umutekano Martin Iteretse yagiriza bateguye iryo koraniro kuba baboneyeho akaryo ko kugira basahura abanyagihugu. Mu majambo yiwe agira ati duhejeje kumenya ko mwifashishije uru ruhusha mu gukora ubusuma, ibishushanye n'ivyo mwanditse mw'ikete ryanyu. Nayo imvo nyazo z'ico kibazo umuvugabutumwa Mignone Kabura yategerezwa kwigisha muri iyo minsi 3 i Bujumbura. Arakurikiranwa cane n'abarundi n'abanyarwanda ba mu bihugu vyabo no hanze y'ivyo bihugu vyo mu karere k'ibiyaga binini. Mbere y'uko ashika ku mugwa mukuru w'ubutunzi w'u Burundi kuri uwa kane, abateguye iryo koraniro basavye umuntu wese yipfuza gufata mu mugongo ico gikorwa gutanga amafaranga. Ububiko bubiri bugenewe ico gikorwa bwaruguruwe muri banki, konti y'amafaranga y'agaciro hamwe n'iy'amarundi. Abantu benshi mu Burundi, mu Rwanda no mu baba hanze y'ivyo bihugu barashigikiye ico gikorwa, barashize amafaranga afadika kuri izo konti ko ari zibiri. Abihweza ibiba ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi bavuga ko iyo yoba ariyo mvo yatumye abategetsi b'u Burundi baburizamo ico gikorwa. Abakristo bamiriye kuri uwo mugambi wa leta ya Gitega bavuga ko abategetsi bategerezwa kuba bafise ingorane. Mu majambo yabo bagira bati ni gute baburizamwo igikorwa nk'ico mu gihugu gikeneye amafaranga mvamakungu n'ingenzi. Hagati y'iryo koraniro ryari guhuza abantu benshi. Ikindi u Burundi buca bumenyekana ubuheruka umutambukanyi w'umukuru w'igihugu c'u Rwanda yari yitabiriye ikoraniro nk'iryo Kigali. Abakenyezi benshi b'abarundi baba hanze y'u Burundi bari bamaze gushika i Bujumbura muri iryo koraniro Connect Africa Conference. Abavuganye n'abamenyesha makuru bacu bavuga ko birimwo igipfungu. Arandi makuru akomeye cyane avuga ko ico gikorane gifise aho gihurira n'umugambi waruhejeje igihe kitari gitoya uriko uravugwa ku bijanye no gutembagaza ubutegetsi ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Amakuru yo kwizera twahawe n'umwe mu bo mw'iperereza atashimye yuko amazina yiwe atangazwa ku mvo z'umutekano, akatubwira ko hari imvo zikomeye mu bijanye n'umutekano zatumye ico gikorane kiburizwamwo. Bikabuko mu nyuma z'uko kandi iyo ndwi yose bikabuko kandi mu nyuma z'uko iyo ndwi yose yabaye indwi yo gutembagaza ubutegetsi hibonekeje ibiteye ubwoba, harimwo iyongerezwa ry'umutekano kw'iradiyo n'imbonesha kure vy'igihugu RTNB, aho abakozi kuri uwa gatanu mu gitondo bakangutse babona ibikoresho vyo gucunga umutekano birimwo imbwa zicungerera umutekano ku bwinjiriro vyongerejwe kw'ico aho abakozi ku wa gatanu mu gitondo bakangutse babona ibikoresho vyo gucungerera umutekano harimo n'imbwa zicungerera umutekano vyongerejwe ku bwinjiriro bw'ico kimenyesha makuru. Abakozi b'ico kimenyesha makuru ca leta muri quartier Kabondo ku kilometero kidashika kuri kimwe uvuye hagati mu gisagara ca Bujumbura vyabagoye kurengana amabariyeri imbere yo gushika mu bigo vy'iyo radiyo n'imbonesha kure. Abakozi bavuganye n'umumenyesha makuru wacu batashimye ko amazina yabo atangazwa ku mvo z'umutekano, bakavuga ko bategerezwa kwerekana ikarata zabo zibemerera kwinjira muri RTNB kugira ngo barengane bariyeri ya mbere. Ico kikaba kibaye irya mbere. Bakongera ko ata modokari n'imwe y'akazi canke yigenga yashobora kurengana umuryango w'ico kinyamakuru imbere y'uko isakwa n'imbwa z'igipolisi. Uwaduhaye ikiganiro yavuze ko ngo mu myaka 25 irenga maze akora muri RTNB ntiyari bwigera abona imbwa ku bwinjiriro bw'iyo radiyo n'imbonesha kure. Ikindi kandi ngo ntiyari bwigera abona urwikeko gushika kuri ico kibanza mu bakozi b'ico kinyamakuru. Ibiriko biragaragara ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi ntibisanzwe. Nayo mu gipolisi kidasanzwe gicungera umutekano w'abakomeye bo babandanya bavuga ko ngo ari isuzuma risanzwe ry'imbwa zijejwe umutekano ziheruka gukurwa muri Afrika y'Epfo. Nayo mu makuru akomeye cyane abamenyesha makuru bacu bagize ko amatohoza kumvo z'ivyo biriko biba ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi kubijanye n'umutekano. Abategetsi b'u Burundi kuri ngo baratinya ibitero bishobora kuba inyuma y'igiheruka gukorwa. Nayo mu makuru akomeye cyane adushikira mu nyuma zo kwavuga ko utarabana ryiza mu bategetsi
ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi, na cane cane bifatiye ku njyane ziri hagati y'uwuramutswa amabanga yo kurongora umugambi uri ku butegetsi wa CNDD-FDD Colonel Senateri Reveriyano Ndikuriyo n'umukuru w'igihugu nyene cubahiro General Major Evariste Ndayishimiye, eka n'ibijanye n'igitero giheruka gukorwa n'abaroberi ba Red Tabara mu gice ca Buringa muri komine Gihanga yo mu ntara ya Bubanza n'uburengero bw'Uburundi mw'ijoro ry'uwa kabiri rishira uwa gatatu Nyakanga guheze, eka n'ibijanye ko hari igikorane gikomeye cane cyariko kiratunganywa n'umunyarwanda ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Hari amakuru akomeye cane ariko arakwiragizwa avuga ko hari umurwi w'abaroberi bashobora kugira ibitero ku butaka bw'u Burundi. Uwo murwi bivugwa ko woba ari uwa General Guillaume Bunyoni, ariko kuri ubu ukaba uriko urakorana vya hafi na Colonel Senateri Reveriyano Ndikuriyo, bikaba uko mu nyuma z'uko iriko vyibonekeza ko amakuru menshi y'umugambwe uri ku butegetsi n'inzego za leta vyibonekeza ko umukuru w'igihugu neva ata muntu n'umwe yizeye muri iyi minsi yizeye muri iyi minsi umukuru w'igihugu akora wenyene nka kumwe umengo abashikiranganji ntibakigira akazi. Nico gituma ubona umukuru w'igihugu akora wenyene nka kumwe umengo abashikiranganji batakigira akazi. Nico gituma mubona umukuru w'igihugu amara iminsi yidoga ariko atabikorwa bigaragara bikurikira. Ibintu biriko biraba biratandukanye cane no mu gihe ca Nkurunziza. Hariho abantu bake biteguriye kwitangira umukuru w'igihugu, neva arabizi kandi ategerezwa gukora ibishoboka vyose kugira ngo yikingire. Kubwa bamwe mu banyagihugu bo mu gisagara ca Bujumbura, gusuzuma akarangamuntu ku biro vy'i Bujumbura vyariyongereye kuva kwihirikwa ry'ubutegetsi ryaburijwemo mu minsi iheze. Imodokari zemerewe kwinjira muri RTNB ni imodoka z'akazi. Imodokari z'abigenga zitegerezwa guhabwa uruhusha rudasanzwe rwo kwinjira mu bigo vy'iyo nsamirizi ya leta. Eka noneho tugaruke dutabarize Jerome Niyonkuru kwije iminsi 45 mu munyororo w'akarenganyo. Yavuze ko abapolisi barya ibiturire ntaco yabeshemwo, yabasavye kuvavanura n'ibiturire bakagaruka ku Mana. Amajambo yavuze ni nayo umukuru w'igihugu adasiba kuvuga: nitumwibagira baja gusenga ntimumwibagire kumushira mu bisabisho vyanyu. Inimero kubashaka gushigikira umuryango wa Jerome Niyonkuru eko kashi twejeje kitari gitoye tubabwira ko ari 71 amajana 548 amajana 639 yanditswe kuri Jerome Niyonkuru nyene. Nayo Rumikashi ni 69 amajana 971 ubusa 56 nayo yanditswe kuri Jerome Niyonkuru. Banco Buenote ni 69 amajana 971 ubusa 56. Biruko kandi mu nyuma z'uko amakuru akomeye cane yahejeje kudushikira, na cane cane dufatiye ku bitangazwa n'umukuru w'igihugu nyene cubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Abategetsi banyegeje imifuka ishika ku bihumbi 10 y'isima Igitega, ariko bikaba bitangaje uko habura isima yo gusanura amatanki y'amazi. Ivyo bivugwa na Ndayishimiye. Iyo twibutse ku bantu bategetsi General Neva yirirwa arashira habona ari bo bonyene kuri Nkurunziza birirwa biyita ibitangaza bikunda igihugu, bakita abansi b'u Burundi abashira habona amabi y'ubutegetsi. Nayo mu matohoza akomeye cyane twakoze ku bijanye n'umugambi wo gutembagaza ubutegetsi ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi nk'uko twabimenyereye. Nayo mu matohoza akomeye cyane twakoze ku bijanye n'umugambi wo gutembagaza ubutegetsi ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Mu nyuma z'uko umutekano wongerezwa ku iradiyo n'imbonesha kure vy'igihugu, kuri ibintu birakomeye cyane mu bategetsi. Bikaba uko mu nyuma z'uko umwe mu bategetsi bakomeye mu mugambi uri ku butegetsi wa CNDD-FDD yatanga itegeko ariko ntirishirwe mu ngiro. Bamwe kuri ubu baribaza ibijanye n'iryo tegeko. Ni mu nyuma z'uko hari amakuru akomeye cyane yajeje kudushikira ku vyabaye mu ndwi iheze. Ni mu nyuma z'uko hari amakuru akomeye cyane yajeje kudushikira ku vyabaye biteye ubwoba mu ndwi iheze. Twarabajije abatandukanye ku bijanye n'ivyabaye mu ndwi iheze, ku kijanye n'imbwa zisaka. Abo twabajije mu bakoraho zabonetse batwishuye ko ata kintu kinini bari babizi ko. Bavuze ko kuwa gatanu mu gatondo
batonze ku kazi basanga ivyahindutse bijanye n'umutekano hoba kuri RTNB no ku kirimba c'umukuru w'igihugu Ntare Rushatsi harimo nk'ivy'imbwa zisaka. Batubwiye ko inyuma y'umutagatavyo basubiriye kubona ibintu vyari bimeze uko vyahora. Bishuye ko Buspi herutse kuronka imbwa zimenyereye gufasha mu matohoza, bariko barimenyereza kuzikoresha, bakavuga ko ariyo mpamvu zavuzwe ku kirimba c'umukuru w'igihugu akoreramwo Ntare Rushatsi hamwe no kw'iradiyo n'imbonesha kure vy'igihugu RTNB. Kuri urwo ruhande amatohoza yacu nta kidasanzwe yerekanye, ariko abegereye kuri RTNB baremeza ko umutekano w'iyo mbonesha kure n'iradiyo wongerejwe muri izi ndwi zibiri canke zitatu ziheze. Nayo kubijanye n'imari zabaye hagati y'abasirikare bacungerera umutekano wa radiyo ni televiziyo y'igihugu, na cane cane amatohoza yacu yerekanye ko Colonel Senateri Reveriyano Ndikuriyo kw'igenekerezo ry'15 Nyakanga umwaka wa 2023 yateje ikibazo hagati y'abasirikare kuri RTNB, mu gihe abasirikare bacunze kuri RTNB bo bari bamaze umwanya muto. Ico gihe Colonel Senateri Reveriyano Ndikuriyo yarategetse ko harungikwa abandi basoda. Ivyamenyekanye, Colonel Senateri Reveriyano Ndikuriyo ngo ku mugoroba yarategetse ko harungikwa abandi basirikare kugombora abahasanzwe. Ivyo bikaba vyarateje impari zikomeye cane mu nyuma z'uko ico gisoda gitegerezwa guhabwa amabwirizwa n'umukuru w'igihugu. Bamwe mu bihwezi vya politiki y'akarere k'ibiyaga binini ngo bikaba ari umugambi ukomeye cane wa Colonel Senateri Reveriyano Ndikuriyo nabo bafashanya wo gutangaza ko ubutegetsi butembagajwe, ariko ico gisoda ngo nticemeye uwo mugambi. Haciye haduka impari hagati y'abahasanzwe n'abari baje kubagombora, ngo bararahiye bararengwa, bavuga ko batasohoka, bavuga ko bitumvikana ingene bashaka kubahindura kandi umukuru w'igihugu ari hanze y'igihugu. Abo bari barungitswe na Colonel Senateri Reveriyano Ndikuriyo bahavuye basubira inyuma, bahahora barabandanya akazi. Aha mwomenya ko ikambi icungerera umutekano w'umukuru w'igihugu Buspi atari ikambi isanzwe nk'izindi. Iyo kambi ihabwa amategeko n'umukuru w'igihugu ubwiwe, mu gihe izindi kambi zikura amategeko ku mukuru w'igisirikare c'u Burundi. Bikaba biteye amakenga ko Colonel Senateri Reveriyano Ndikuriyo yoba ariko aratanga amategeko mu gisoda. Nayo kubijanye n'amakuru akomeye cane ajanye n'umugambi wo gutembagaza ubutegetsi ku mbuga ngurukana bumenyi zitandukanye, abarundi barahanahanye amakuru menshi. Amakuru yose agaruka ku kutumvikana kuri mu bategetsi bo muri CNDD-FDD. Hari abavuga ko bwo buri mu bategetsi kugera naho bamwe mu bashikiranganje batazi ico bakora n'ico bareka, kubera batinya gutukwa na perezida nyenicubahiro General Major Everest Ndayishimiye, hamwe basanga bakoze ivyo adashaka. Hari abavuga ko imiliyoni 5 z'amadolari umutegetsi wo hejuru, hari abavuga imiliyoni 5 z'amadolari umutegetsi akomeye cane ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi yoba aherutse kuja kunyegeza mw'ibanki yo muri Kenya. Iyo nkuru turacyayigira ko amatohoza. Hari andi makuru akomeye cane adushikira avuga ko uwo mutegetsi akomeye cane yoba ariko agerageza kujana yandi mahera menshi mu kindi gihugu ca kure. Hari abagarutse cane ku ngendo z'umurengera z'umukuru w'igihugu n'umupfasoni wiwe mu makungu. Benshi ntibumva nk'ingene umukuru w'igihugu aja muri Cuba kw'igenekerezo ry'10 Nyakanga. Benshi ntibumva nk'ingene umukuru w'igihugu aja muri Cuba iminsi 5 imbere yuko inama imujanye itangura, na cane cane ko yategerezwa gutangura kw'igenekerezo ry'15 Nyakanga umwaka wa 2023. Ariko wewe yahagurutse kw'igenekerezo ry'10 Nyakanga umwaka wa 2023. Babona ko ariko arasesagura ubutunzi bw'igihugu canke hariko ikindi kintu kinyegeje kitavugwa ariko arakora. Hari abavuze cane kumbonera kure zirungikwa gusaba ubuhungiro muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Ayo makuru yose abandanya ashimangira ukutumvikana kuri mu butegetsi. Mbere bamwe bakibaza ko hoba hariho ibihangange bishaka gusenyura Neva
abandi bakavyita urwenge rwa Neva kugira hagarika ibihangange biriko biramupinga. Amakuru y'abagumya banga bisaba kuyitondera cane, hari ibihuha ubutegetsi bwonyene bukwiragiza kugira busamaza abantu mu gihe buba buriko burategura ikindi kintu kibi. Hari ayandi makuru aba ari ukuri ariko iyo bimenyekanye cane hakaba baja hagati y'abategetsi bashamiranye bagasukamo amabisi, birasaba vyose kuvyitondera. Ariko ico twemeza nuko hamwe hobaho ibihangange bigerageza gutembagaza ubutegetsi muri kino gihe, bitoba bibikoze ku neza z'igihugu, ahubwo vyo bikora kugira bikingire inyungu z'akarwi gato cane gasanzwe gapfukamye mu nda y'Uburundi. Birukwa mu nyuma z'uko makuru akomeye cyane twabwiye mu mpfunyafunyo z'amakuru yacu ajanye n'amagara y'uwahora ari umushikiranganje wa mbere ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi, Generali de Police Guillaume Bunyoni. Mu nyuma z'uko bwa mbere havuga umugambi wo gutembagaza ubutegetsi, igihe umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yari mu gihugu ca Afrika y'Epfo, General Guillaume Bunyoni yaraciye atoroka ibohero, mu nyuma aza gufatwa asubizwa mu ibohero rikuru rya Gitega. Amakuru akomeye cyane adushikiye nuko yapfungiwe ahantu hatazwi ngo umutekano wongerejwe mu ibohero rikuru rya Gitega. Amakuru akomeye cyane dukura mu burongozi bw'ibohero rya Gitega katubwira yuko ngo ico gihangange gicungerewe cyane. Harandi makuru akomeye cyane adushikira avuga ko mu nyuma z'uko bitangura gukwiragira irya nino ku mbuga hwaniro ko hoba hari umugambi wo gutembagaza ubutegetsi, umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yaraciye afata akarwe mu ikambi y'igisoda gicungerera umutekano w'igihugu, ngo nibo barungitswe gucungerera umutekano ico gihangange mu ibohero rikuru rya Gitega. Hari amakuru tukirondera umuco kuri yo avuga ko yoba ariko arakubagurwa bitagira izina. Abamenyesha amakuru bacu bariko baragira amatohoza, ibizagenda bidushikira tuzabibashitsa ko vyose ido nido. Ndabakengurukire cyane inshuti banywanyi twanyemwe ibiganiro byo kwigenekerezo ry'17 Nyakanga umwaka wa 2023. Ndabakengurukire cyane mwe mwese mwajije gufyonda sabone, kuba tarabikora ndabasabe kumanuka munsi y'video muraba handitse ijambo sabone mu fyondeko, muracamo narakazogera naho nyene mu fyondeko. Hama tuje turabana makuru n'ibiganiro tubashitsa ku munsi, ntimuje kure ibiganiro vyacu nakagaruka. Iyi ni Burundi News TV.